Ndakuramukije inshuti mukundwa uriko urakurikirana no mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndagwaye ikaze muri rwa rukurikirane rw'insiguro n'inyigisho z'ijambo ry'Imana zerekeye amasengesho, zerekeye gusenga. Muri kano kanya tugomba tuvugane ku majambo yerekeye umwinginzi n'ibintu biranga umwinginzi mwiza. Umwinginzi ni ijambo nibaza ko tumenyereye no mu buzima bwa minsi yose turikoresha igihe umuntu avugira uwundi yinginga umuntu amwinginga mu kibanza c'uwundi muntu. Rero tuvuze umwinginzi ni igihe umusenzi asenga atariko arasengera imitwaro yiwiwe, ariko arasengera abandi, ariko arasengera igihugu, ariko arasengera ishengero, ariko arasengera bene data, ariko arasengera abandi bantu atari we. Hanyuma aya majambo tugomba tuze kwisunga inkuru y'ingene Aburahamu yasengeye Sodomu, ingene Aburahamu yingingiye Sodomu. Reka tusome amajambo makeya hanyuma aze kuturongorera mu kubona ingingo zimwe zimwe zidasanzwe zerekana umwinginzi mwiza, ibintu bimuranga uko ashobora kuba umwinginzi mwiza cyangwa kuba umwinginzi mubi. Aburahamu asabira Sodomu. Abagabo barahaguruka baragenda batumbereye Sodomu. Aburahamu abaje inyuma arabaherekeza. Maze Uhoraho yigira inama ati, mbega Aburahamu no muhisha ico ngira nkore? Kandi ari wazohinduka ihanga rinini rikomeye, amahanga yose yo mw'isi akazoherwa umugisha muri we. Kuko ari we nahisemo kugira ngo azokwihanirikirize abana biwe nabo mu nzu yiwe, bazokwaruka hanyuma ngo bakomeze inzira yanje, bakore ibitunganye n'ibigororotse, kugira ngo jewe Uhoraho nshitse kuri Aburahamu ivyo namusezeraniye. Kuri 20 maze Uhoraho aravuga ati, inkuru ziri Sodomu n'i Gomora ko ari nyinshi, kandi ivyaha vyaho bikaba vyabaye umurengera. Ndamanutse ndabe yuko bakora ibihwanye rwose nuko induru zaho zanshikiriye, kandi namba atariko biri ndabimenye. Abo bagabo barahava bagenda batumbereye Sodomu, ariko Aburahamu asigara ahagaze imbere y'Uhoraho. Maze Aburahamu aramwegera aramubaza ati, mbega none wohonya abagororotsi hamwe n'abanyabyaha? Kandi kumbure muri ico gisagara hobamwo abagororotsi 50, none wokirandura ntugikingire kandi kirimo abagororotsi 50. Compa ntubikore, ntiwicane uwutunganye n'umunyavyaha, maze ngo abatunganye n'abanyavyaha bagaheza bakaringanira, icompa bikaba kure yawe. None umucamanza w'isi yose ntiyokora ibitunganye? Uhoraho aramwishura ati, ninabona abagororotsi 50 muri ico gisagara c'i Sodomu, nzokingira aho hantu hose ku bwabo. Aburahamu arongera aramubarira ati, ehe ngene nubahutse gusiguza umwami wanje, naho ndi umukungugu n'umunyota gusa. Kumbure mu bagororotsi 50 hazoburamwo 5, none wohonya igisagara cose kuko habuze 5? Aramwishura ati, sinzogihonya mbonyeyo 45. Arongera aramubwira ati, kumbure hobonekamwo 40. Aramwishura ati, naho nyene ntaco nzokora ku bwabo 40. Arongera ati, mwami ntumpambarire, ntunga mvuge niri, kumbure hobonekamwo 30. Aramwishura ati, naho nyene ntaco nzokora mbonyeyo 30. Arongera ati, ingene nubahutse gusiguza umwami wanje, kumbure hobonekamwo 20. Aramwishura ati, naho nyene sinogihonya ku bwabo 20. Arongera ati, mwami ntumpambarire, ntunga nongere mvugire rimwe gusa, kumbure hobonekamwo 10. Aramwishura ati, naho nyene sinogihonya ku bwabo 10. Uhoraho aca arigira aheje kuvugana na Aburahamu. Aburahamu nawe asubiriwe. Amen. Amajambo n'amajambo yerekana
igihe Aburahamu yasengera Sodomu na Gomora, hanyuma avugana n'Imana, abamarayika yari yamugendeye, tusomye mu gice cya 18, abamarayika arabakira, abamaze kubakira mbere baramuha n'isezerano yuko azovyara umwana. Iryo sezerano ryashimangira iryo yari yaronse ku murongo mu gice cya 17, aho Uhoraho yari yamubwiye ati umwaka ugeze aho ugeze uzofise umwana. Muri 18 abamarayika bongera iryo sezerano bararishingira intahe. Hanyuma hajya bagiye gutandukana na Aburahamu, aganiriza Imana irivuganya mu mutima wayo iti mbega nogira ico nkoze nabwiye Aburahamu ko ngiye kuraba Sodomu ingene hameze, kandi yuko nasanga hari ibyaha bingana n'induru numva mpava ndahahonya. Aburahamu yarahazi Sodomu, Aburahamu yarazi ibyaha bikoregwayo, nico gituma cyatangura gusenga yinginga atari ko ari isengera. Ikibazo cyari cyerekeye Sodomu, ikibazo cyari cyerekeye icyo gisagara cy'ikinyabyaha, ni cyari cyerekeye Aburahamu n'ahaba. Ariko Aburahamu ngaha tumubona nk'umwinginzi ahagaze mu gishingo cabo Sodomu, yinginga ngo Imana ibagenderere, Imana itabare icyo gisagara. Hari ibintu bitatu tubona muri aya masengesho Aburahamu yagize biranga umwinginzi mwiza. Wowe na jewe twoshobora kwisunga mu gikorwa cacu cyo gusenga. Twaraganiye amajambo atari make ukamara ko gusenga n'ingena twosenga. Reka turabe rero ingena twosenga twingingira abandi, twingingira ibihugu, twingingira ishengero, n'ingena twobikora neza. Mbega nibihe biranga umuntu yinginga neza, umwinginzi mwiza? Ikintu cya mbere, umwinginzi mwiza arangwa n'urukundo rwabo asengera. Icyatumye Aburahamu yingingira Sodomu nuko yakunda abantu b'Isodomu. Twarabonye uraje mu gihe cya 14 turabona Aburahamu ajya gutabara Loti, agatabara nabi Sodomu bari batwawe bafashwe mpiri n'urunani rw'abami bari babateye. Biraboneka ku mutima wa Aburahamu kuri Sodomu, naho Sodomu barabanyavyaha, naho Sodomu hariyo mwishwa we canke umuhungu wabo yari yamuhemukiye, akagomba gutwara igice ciza ntababare se wabo. Aburahamu yari mu rukundo. Urukundo rwa Aburahamu rumeze nk'urukundo rw'Imana, itaraba amakosa yacu, itaraba ububi bwacu, ariko idukunda nk'uko urukundo rwayo rungana. Rero usomye neza ku murongo 24 muri cyo gice cya 18 urabona neza ko Aburahamu ariko aringingira Sodomu atasaba kw'Imana ikiza Loti n'umuryango gusa. Biraryoshe cyane yaba umuntu akunda inshuti gusa canke ababaye uwiwabo gusa. Aburahamu yari gusenga avuga ati Mana ndagusavye ni wagendera Sodomu ugasanga ibyaha ari byinshi, ukureyo Loti, ukure umuryango wiwe. Ariko turabona Aburahamu ariko asenga avuga igisagara cyose. Ku murongo wa 24 avango kumbure muri cyo gisagara ho bamwe abagorotsi 50, none wo kirandura nugitunge kandi kirimo abagorotsi 50. Mu byukuri umwinginzi mwiza n'umwinginzi abakunda abasengera. Nibikunda kusengera ishengero, nibikunda kusengera igihugu cawe, nibikunda kusengera imiryango kanaka, yaba y'abantu batarakizwa bo mu muryango wanyu canke mu nshuti ziwanyu canke mu kibano utabakunda. Ikintu ca mbere kirongora umwinginzi, ikintu ca mbere kirongora umuntu yingingira abandi, ahagarara mu kibanza ahabona uwo yingingira, akamurabisha amaso Imana imurabisha. No kuvuga iki? Akamuraba mu maso y'urukundo, mu maso y'impuhwe, mu maso y'umwitwarariko Imana irabamwo uwo muntu. Iyo dusengera imiryango, igihugu cyangwa umugwi kanaka, turenguka imbere y'Imana tudahagaze nk'ababurana nira abo bantu, ariko duhagaze nk'abasabira ikigongwe n'impuhwe. Duhagarara imbere y'Imana tuzi ko abo bantu dusengera batabikwiriye, tuzi ko abo bantu dusengera bafite ikintu kibabuza kwivugira ubwabo, nkumbure batewe n'intege nke canke bari mu vyaha, canke bari ahantu bari mwirinde bacitse intege.
tugahagarara mu gishingo cabo, tugahagarara nk'abababaye ubuzima bwabo, nk'ababakunda. Iri ni ijambo rikomeye cyane, ijambo ryo gukunda abo usengera. Biragoye ko umuntu asengera abantu adakunda. Twarabibonye mu bihe igihugu cyacu cyaciyemwo, igihe hari hakirimwo amacakubiri akomeye hagati y'amoko. Vyari bigoye canke biragora ko usengera abantu utababaye, utiyumvamwo, udashirako, utitwararitse. Yaba mu bihe bica amashengero hakabamwo amatati, biragoye ko wingingira ko usengera urya mugwi w'abarongozi mudahuza ivyiyumviro, mu gihe ubafitiye umujinya, mu gihe ubanka, mu gihe utababaye, mu gihe utabona ubukene bwabo, intege nke zabo, amakosa yabo nk'uko Imana ibabona. Nuvuga yuko umusingizi mwiza ahagarara mu gishingo cabo ariko aringingira, ariko bikunda ko abikora gutyo neza iyo afise umutima w'urukundo. Turabona muri Bibiliya ingena Mose yakunda Abisirayeli. Umunsi umwe mu guharura canke no mu kuvayo mbere, Imana imuha akaryo, iramubwira ati Abisirayeli bangoye, jewe ngira ngo ndabice bose mu bugaragwa, hanyuma wewe Mose nzogukuramwo ihanga, hanyuma umugambi nari mfise ku Bisirayeli ndawutangurane na wewe. Amajambo nongeye ko mugabo usomye umurongo wa Bibiliya nico vyasigura. Tubona Mose urukundo yakunda Abisirayeli, ni rwamwemereye ko yemera Imana yitoranirije. Tubona Mose asenga Imana avuga ati hako kwica Abisirayeli, hako vyokumvikana yuko wabazanye mu bugaragwa ngo bahonerezeyo, wofuma umfuta mu gitabo cy'ubugingo, wofuma jewe unkuraho. Yarakunda cyane Abisirayeli, nico gituma yabingingira, nico gituma yabahagararira mu gishingo. Nshuti mukunda ukurankurikirana, uri umusenzi cyane cyane wafashe ingingo yo kuwinginga no gusengera abantu. Ntibikunda yuko usenga wingingira abandi utabakunda, wohava ugira umujinya, wohava usengana agahemo, mbere wobura n'ivyo uvuga, mbere ntiwona bandanya usenga. Ikintu ca mbere umwinginzi mwiza kimuranga nuko yikorera umutwaro ataburyarya burimwo bw'uwasengera, kandi akamuhagararira mu gishingo. Ndakunda inkuru y'umudamu, umugore wa Nabali muri Bibiliya, igihe Nabali yishuye nabi abo Dawidi yaratumyeko ngo amuhe imfungurwa, uko nawe yamurabira ibitungwa mu bugaragwa. Maze Dawidi agiye kwihora Nabali, muka Nabali agenda imbere yitanga Dawidi amusanga mu gahinga, aravuga ati nturabe Nabali, izina n'iryo muntu ni gipfu, wewe ntumwitwararike, ariko raba jewe umusavyikazi wawe. Niwirirwe mbere urakora ikosa ngo wice umuntu atacamaze nka Nabali. Urabona umwinginzi ahagarara mu gishingo c'uyundi muntu akikorera amakosa, avuga ati raba jewe. Nakamanda kubaze wisuzume nanje nisuzume, mbega mu gikorwa cawe cyo kwinginga, wingingira ishengero, wingingira igihugu, wingingira abandi, uvyifatamwo gute? Mbega vy'ukuri usunikwa n'urukundo? Hari igihe umuntu akubwira ngo ngiye gusengera, ngo ngiye gusenga, ukamenga agiye kuburana nawe, ukamenga agiye kukwicira imbere y'Imana, ukamenga agiye kukurega. Ariko ibi bitweretse ko umwinginzi mwiza arongorwa n'umutima w'urukundo. Ikindi cya kabiri mbona muri no nkuru ya Aburahamu kiranga umwinginzi mwiza, yisunga ijambo na kameremere y'Imana. Ku murongo wa 25 niho nabonye ayo majambo, havuga ngo iki: icompa ntubikore, niwicane ubutunganye n'umunyabyaha, maze abatunganye n'abanyabyaha bagaheza bakaringanira, icompa bikaba kure yawe, none umucamanza w'isi yose niyokora ibitunganye. Abona Aburahamu aciye ubwenge gose, ariko yingingira igisagara azi ko ari abanyabyaha, magari ko yinginga yibanda cyane kukuntu Imana isanze imeze. Imana y'ubutungane itafata umugororotsi n'umunyabyaha ngo bifate ngo bangane,
yihora umuntu ibyaha vyiwe ariko idafatira abantu mu kivunga. Ariko aravuga ati none umucamanza nka wewe agabitanya vyokunda yuko uhanira hamwe abagororotsi n'abanyabyaha. Nariko aravuga ngo reka Sodomu, ariko aravuga ati raba muri Sodomu hari abagororotsi, mbega ico gihano ntigihava ginyurana nuko wewe umeze. Aburahamu we yibaza yuko muri gihano k'iji Sodomu bihava bigorana yuko abagororotsi bavamwo abanyabyaha bagapfa. Ariko turabona mu nkuru y'ingene Sodomu havuye haranduka iki kintu Imana yagikoreyeko, naho hatashitse abantu 50 mbere na 10 babuze. Imana yafashe Loti n'umugore wiwe n'umuryango wiwe irabaha akaryo kuva mu gisagara, mbere irabaherekeza ngo bave mu gisagara imbere yuko igisagara kiranduka. Biragaragara ko iyo kameremere yayo Imana yayubahirije, kuko n'Imana idahinduka, maze ntiyicira hamwe abagororotsi n'abanyabyaha. Ariko murabona ko Aburahamu vy'ukuri yari yatahuye neza ibanga ry'umwinginzi mwiza. Ntiyinginga yisunze ibyo yipfuza, ntiyinginga yisunze ubwenge bwiwe bugera gutahura, ariko yinginga yisunze ico Imana yavuze, ico Imana iri, ingene Imana imeze. Nico gituma tubona ko amasengesho meza mu vy'ukuri yama yisunga ijambo ry'Imana. Hamwe uvuga uti Mana ijambo ryawe rivuga, Mana wavuze ngo, Mana ntahuzo n'ijambo ryawe kumeze gutya. Aho rero ubuzi neza kuko usenga ibihuye n'ubugombe bw'Imana. Uko iyo usenze idahuye n'ubugombe bw'Imana, gomba ugire imyigaragambyo niko ndayita, wisonzesha iminsi myinshi, gomba umare umwaka uriko urasenga bidahuye n'ubugombe bw'Imana. Bibiliya ivuga ngo nibizoshika, ibizoshika ibyo twizera ko twahawe nibihuye n'ubugombe bw'Imana. Ndabona muri Bibiliya abasenzi abinginzi benshi bitwararika iki kintu. Ndabona Daniyeli mu gihe c'icenda ku mirongo 18 na 19 asenga nawe nyene yibuka kameremere y'Imana n'ijambo ry'Imana. Yariko asengera Abisirayeli, yavuze ngo ewe Mana yanje banga ugutwi kwawe wumve, ni wihweze weze kinyonga zawe, witegereze ubugesera bwaduteye n'umugwa witurigwa izina ryawe, kuko ivyo tugutakambiye tutabigushize imbere twishigikirije ubugororotsi bwacu, ariko ni kubw'imbabazi zawe nyinshi. Bwirukiro wumve, bwirukiro uharire, bwirukiro utege ugutwi ugire ico wokora, ntutebe bibe ku bwawe Mana yanje, kuko umugwa wawe n'abantu bawe vyitirirwa izina ryawe. Aha Daniyeli kwavuga ati ivyo tuko turagusaba ntituko twisunga ubugororotsi bwacu, ariko tuko twisunga twishimikije imbabazi zawe nyinshi. Aha ariko ahamagarara mu ijambo rivuga yuko imbabazi zihoraho zamaho ibihe bidashira. Na Nehemiya igihe yasenga niko yavuze, avuga ngo niwibuke ijambo wabariye umusavyi wawe Mose, ariko yibutse Imana uti nimwanjaruka nzobashwiragiza amahanga, ariko nimwampindukirira mukitondera ibyagezo vyanje mukabishitsa, naho abirukanywe bo muri mwebwe bazoba bari ijuru riherera, uti sinobura kubakurayo nkabegeranya nkabazana hantu nituranije ngo izina ryanje rihabe. Nehemiya igice ca mbere 8 n'uw'icenda tubona aba bantu bose mu gusenga kwabo, mu kwinginga kwabo, bisunga ijambo ry'Imana, bakisunga na kameremere y'Imana. Hari abantu bariko barasenga wumva yuko Imana batayizi vy'ukuri, yumva yuko umwitwarariko batawugize, basenga babwira Imana ngo hasha, ica, honya, mwereke yuko ntasanzwe, amajambo y'ukwihora, amajambo nkuko umenga ariko abwira umupfumu aturandabira urya muntu yangiriye ikintu uramugira akantu umugirira. Uba wibagiye yuko Imana ari Imana yuzuye imbabazi, uba wibagiye ko na wewe uri umunyavyaha wahariwe, kandi ko n'ubu gifise intege nke Imana izihanganira. Ubu uriko uravuga ibintu binyuranye n'ivyo Imana igomba cyangwa n'ingene Imana imeze kubera nkumbure umwitwarariko. Mbere hariho n'abashikuza bagasengera ibintu mu vy'ukuri bidashoboka, ijambo ry'Imana ridashigikiye. Narumvise inkuru y'umuntu yari afise umuriro w'Imana wo gusenga, maze yiha ingingo yo gusengera Satani ngo akizwe.
ngo ntazoje mu muriro, ntazahanwe, afata iminsi 40 yisonzesheje. Hari abantu bafite umwete n'ukuri Imana ibahezagire, ariko yisonzeshereza ikitarico, yisonzeshereza Satani ngo ntiyoja mu muriro, ngo abasenzi bahari ngo bamutakambire. Bibiri tubwira yuko yamaze gucirirwa urubanza, kandi Imana ntiyivuguruza. Hanyuma uwo muntu yavuye apfa, yapfiriye muri amasengesho, kuko Imana yarabona ati umuntu yuzuye umuriro, muguha umuriro urabuze urutonde, urabuze n'umuco. Birashoboka rero ko abantu bamara igihe bariko barasenga, ariko ibyo basengera ntibishoboke, ntibaronke inyishu, kubera basenze ibintu bidahuye na kameremere y'Imana, bidahuye n'ubugombe bw'Imana. Yego, ugiye kuraba rero muri myaka iheze harabaye amatati no kudahuza bidasanzwe mu mashengero mu Burundi. Ugiye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati usanga imanza nyinshi, usanga y'abantu benshi bapfa ibintu, ariko ukacobona yuko mu vy'ukuri mbega aba bantu urugamba rw'imhemo, kuko iyo tubona amashengero ahura n'ibibazo by'intambara, ntimwibaze ko ari abantu ari babi, nimwibaze ko ari ubugizi bwa nabi bw'abantu, n'umwe Satani adutera. Hanyuma rero aho gusenga abantu baja kugwanisha ivyimviro vyabo, ntibasenga. Niyo basenze aho gusabira imbabazi ujya batabona ibintu kumwe ngo abone ko ari umwansi agomba kubasambura, usanga n'amasengesho dusenga ari amasengesho adahuye n'ubugombe bw'Imana, kandi amasengesho mu by'ukuri nta mwimbu nta n'inyungu azana. Ndabona ikintu cya gatatu imbere ko ndacinjiramo nagomba ndakubaze, mbega by'ukuri yuko urasenga wisunga ijambo ry'Imana cyangwa urisunga kameremere y'Imana? Nkuko twabivuganye mu nsiguro ziheruka, ntacyo bitwaye ubwinshi bw'amasengesho usenga, ntacyo bitwaye iminsi umara imbere y'Imana, kandi umaze myinshi si bibi, ni byiza cyane, ariko vyoba byiza kurusha igihe uri kurasenga wingingira abandi, wokwama witwararika gusenga wisunze ibitanyuranye n'ijambo ry'Imana, wisunze n'ijambo ry'Imana rivuga. Cyo gituma vy'ukuri umusenzi mwiza Bibiliya ntayishira kure. Ndababariyo numva abasenzi batangura basenga bakarangiza basenga, ntabeho n'umwanya wo gusigura ijambo ry'Imana. Niyo umwanya w'ijambo ry'Imana uje bawugira nk'umugenzo gusa, bagakwegerako ntibamurikirwe n'ijambo ry'Imana. None wowe uzomenya ibyo usengera gute ko bihuye n'ivyo Imana igomba? Ijambo ry'Imana ridafise ikibanza mu mugwi wanyu w'abasenzi, mu mwanya wanyu wo gusenga. Mana igufasha cyane. Ndabona ikintu kigira gatatu cerekana umwinginzi mwiza muri ano majambo, no gusenga utarambigwa kandi ugasenga ushishikara uri mu rupfasoni. Gusenga utarambigwa kandi gusenga ushishikara kandi urimwo urupfasoni. Turavye muri aya majambo Abraham ariko arasenga, turabona ko yasenze umwanya munini. Yasenze umwanya munini. Yahereye asaba Imana yuko nimba hariyo 50 batotikira. Yagiye aramanuka kuri 45, arabanuka kuri 30, agendera kuri ko 5 aragera kuri 10. Ugiye baraharura yasenze ibiheta ngabo 6. Ahindagura isengesho. Gusenga utarambigwa no gushishikara usenga. Angona kubwira ibanga ririmo ngaha. Nuko iyo utanguye usenga, hari gihe ivyo uri kwasengera ubwa mbere ugitangura utabuzi neza ivyo wosengera ngena bimeze. Turabona Abrahamu we yibaza ko 50 barimo, ari uko yasenga niko Imana yamuhishurira uko yosenga. Nshuti mukundwa, nta bundi buhinga bwo gusenga cyangwa kwiga gusenga atari gusenga. Uko usenga ni kumenya gusenga. Ni kubwa mbere ubona koti burya nasenze mugara ahantu ntagize neza, maze ugashishikara. Hanyuma rero yasenze ashishikara, ariko icyamufashije gusenga ashishikara murabe neza nuko atasenganye amanyama, nuko atasenganye ubwishime. Yasenze aciye bugufi. Ndakunda amajambo ingenda agenda aravuga, uhere ku murongo wa 27 aravuga, Abraham arongera amubwira ati ingena nubahutse gusiguza umwami wanje naho ndi umukungugu n'umunyota gusa. Ati ahandi ku murongo wa 31 30 ati mwami numpambarire ntungavuge niri. 31 ati ingena nubahutse gusiguza umwami wanje kumbure aho boneka mu 20.
32 ati mwami ntumpambarire nongere mvuge n'iri rimwe gusa nkumbure habonekamwo 10. turabona yuko Aburahamu mu gusenga kwiwe yaguma yicisha bugufi, yaguma asengana urupfasoni, yaguma abwira Imana ati nukuri ndarinda kubona ndiko ndakubwira amajambo nkaya, kubona ndiko ndagusorogera ndakugobera, kubona navuze 30 none ubu ngoma mvuge 50, ariko mbabarira. Uku guca bugufi n'urupfasoni rwa Aburahamu nivyo vyatumye abandanya asenga. Angomba dukuremwo nshuti mukundwa amajambo abirakomeye. Umwinginzi mwiza ni umwinginzi ashishikara. Gushishikara womenga none ko nabwiye Imana ntiyavyumvise, none noguma ndayibwira. Bibiliya iradutera intege gushishikara. Turabona inkuru Bibiliya ituha mu gitabo mu butumwa bwiza nko bwanditswe na Luka, aho tubwira umuntu yagiye gusaba umucamanza agabitanya, yari umupfakazi. Hanyuma Yesu ariko yerekana ingena uwo mupfakazi kubera gushishikara yamatonda imbere y'uwo mucamanza, avuga ati none nahatomuha kubera ameze neza, muga kubera yashishikaye, kubera yabandanije, bizotuma mwishura. Ayo majambo aragaruka mbere muri Yesaya 62 ku 6 gushika ku murongo w'indwi. Cyane iyo dusengera nk'ishengero, tugasengera nk'igihugu, tugasengera nk'imiryango ikiri kure y'Imana, si ikintu senga buno nyene ngo gice kiba, uhamagarirwa gushishikara. Umva ingana Yesaya avuga ibyo gusengera Yerusalemu, avango ewe Yerusalemu, Yesaya 62:6, nshize abashibamye hejuru ku nzitiro zawe z'amabuye, naho bazocereza ku murango no mwijoro, yemwe abibutse Uhoraho nimukaruhuke, kandi nawe nimwemere ko aruhuka, gushitsa hazovyura Yerusalemu agahindura ishimwe. Gusenga ushishikara no gusenga mu vy'ukuri ubandanya gushikaho Imana izokwishurira, gushikaho Imana izoguhera ivyo kurayisaba. Ariko wibuke izobigwa kuko bisenze bihihuye n'ubugombe bwayo, kandi izobigwa kuko bisenze hanini bisutswe n'urukundo. Mugabo ngaha mwumve neza, ushishikara kuko ufise urupfasoni. Ndabaza kumva abantu benshi basenga n'amanyama menshi n'ukwibona kwinshi, bakabwira ati je ngiye gufata Imana mwizosi, ngiye kwifata ishati, ngiye kuyiboherako. Benshi bakunda kwitwaza ajya amajambo ya Yakobo yagwanye n'umumarayika, ati ngiye kugwana n'umumarayika sindamurekura. Muri bako Yakobo igihe yagwana n'umumarayika yatashe yakoze kwitako maze agenda cyumbagira. Si byiza kugwana n'Imana, nta ugwana n'Imana. Ni Imana itarakigwa, ni Imana iganje byose. Turenguka imbere yayo duciye bugufi nk'uko kwa Aburahamu, uvuga uti sinari ngwiye, urantunga nimba ndengeje urugero, urambabarira. Kandi bisaba bikuri kusenga wisunitse n'ijambo ryayo. Hanyuma aya majambo kuri ingingo, umwinginzi mwiza arashishikara, kandi umwinginzi mwiza ubwo ashishikara asenga, ashobora gushishikara uko asenga mu rupfasoni. Nagenda kubaza inshuti mukundwa, umaze imyaka ingahe usengera umutwaro wawe? Birashobora kuba wasenze rimwe gusa, birashobora kuba wasenze umwaka umwe, birashobora kuba wasenze imyaka 3, birashobora kuba wasenze imyaka 5, ariko ukwiye gusenga ubandanya, urindiriye, utarambigwa. Kuko unyumve neza, kuva utangura gusenga Imana iri kwirakora, ariko ibyo iri kwirakora ntibiragera kugaragara imbere yawe, ntibiragera kuja habona. Ukwiye kubirindira. Hari n'igihe wosanga kugihe watanga urusenga, ndagwa akarorero, wari kusaba amavoka yaciye iritera ko ntiryari ririho, ririko rirakura, rimara imyaka ingahe ngo ryame. Imana iri kwirakora. Rero bisaba kushishikara, ariko ntibishobora kushishikara igihe usenga n'amanyama, igihe udasenga uciye bugufi, ujugumira imbere y'Imana. Namba aho urusenga urambigwa utashishikara, namba aho urusenga ufise imvugo irimwo kwibona, kwiyemera, guharira n'Imana, namba kugira menye kuri Imana ndagomba gukora ibi bintu, jewe sino kwemerera Mana, ibi ntibishoboka. Uri kuburana nande wewe, mwana w'umuntu wa nkono, ikibumbano, mbega uri kurabana n'uwakubumvye?
Imana idufasha cyane. Ngaya amajambo duhejeje kuganira yerekana umwinginzi mwiza. Umwinginzi mwiza yingingira igihugu, yingingira ishengero, yingingira bene data, inshuti n'imiryango. Arangwa n'urukundo akunda abo yingingira. Namba abantu tabakunda gombore kubingingira. Uko ni wasenga uzohava uvuga amajambo atariyo. Bwa kabiri, yarangwa n'ukwisunga kameremere n'ijambo ry'Imana. Mwingenzi mwiza yama hafi ya Bibiliya kugira ngo ivyo avuga vyose bibe bihuye n'ingene ijambo ry'Imana rivuga n'amasezerano y'Imana kandi bidasaba Imana ibinyuranye n'ingene imeze. Imana yuzuye imbabazi n'urukundo, igirira neza igirira ababi n'abeza ikabaha imvura. Rero biragoye kuja kuyitwarako ngo iguhore naho yonyene ishobora guhora ariko biyiviriyeko. Bwa gatatu, umwinginzi mwiza arashishikara, narambigwa imbere y'Imana umunsi umwe ingana n'iminsi 1000, ariko iminsi 1000 nayo nyene ingana n'umunsi umwe. Bisaba yuko ushishikara, ariko nishobora gushishikara udasengana urupfasoni. Nagomba gusengere namba usanze uri ahantu vyakugoye ku mwinginzi mwiza kugira ngo Imana iguharire. Naho nimba wumva utewe n'inyota yuko umwinginzi mwiza navyo nyene Imana ibigushoboze. Mana ndagushimiye kubw'aya majambo meza, ndagushimiye n'ubu mwene data yakurikiranye. Bamwe muri bo mwami bafashe ingingo yo kuba binginzi, bingingira ishengero, bingingira igihugu, bingingira amahanga. Ndagomba ngo iyo nyota tuyikuze muri bo kandi ubu burangamutima twize ububahe. Kandi asengeye n'uyu yahoze ari umwinginzi, mbere n'ubu n'umwinginzi, ariko vy'ukuri nasunikwa n'urukundo, asunikwa n'ukwihora, kandi vy'ukuri ntiyisunga ijambo ryawe n'akameremere yawe, mbere ari mu bwishime n'ukwiyemera. Mana umubabarire, hanyuma mureme mu mutima woroshe nk'inyama nk'uko ijambo ryawe rivuga, abo umwinginzi mwiza. Mana ndasenze ngo uhagurutse abinginzi mu ishengero ryo mu Burundi, abinginzi mu Burundi, abinginzi bingingira amahanga, kugira ngo ubwami bwawe buze, ivyo ushaka bibe, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana iguhezagire.